niba nawe ubishaka ko yamamara umwami Yesu niyamamare. Uba ugiye gukora ubukwe cyangwa bimeze gute? Nigeze numva nihebye ngo ubwo mugaye gusa nzabona umusore unkunda gutese kandi ingingo zikora nta maguru abiri mfite nkaba nta bwoba mfite none wowe ufite ubwoba ariko abantu b'iki gihe mwabaye mute? Cha blage wewe none umusore azokwemera atamaguru ufise ubona uzomukura he? Naramubonye arankunda cyane. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Ese wewe agakitso warakashize hasi? Nago nyizi iyo ndirimbo niyo mpamvu ikirije. Wewe uziyihe? Niba nawe ubishaka ko Yesu yamamara ntiyamamare. Imwe nahora mbona kuri rezo sosiyo ikiragira ni kumbe ni yawe. Okay. Nabafitiye akantu waducishirizaho gatonya kugira tubande dukawushe ariko baratureba hari. Niba nawe ubishaka ko yamamara umwami Yesu niyamamare. Niba nawe ubishaka ko yamamara umwami Yesu niyamamare. Oya bariko wankundiye gatonya ukabanza ugahaguruka kwa kundi nyene nakubona uri kuragaceza mugabo rero jewe amaguru mfise we n'ufise amaguru we nuza ukavyina haguruka gatonya tubande tugacishe ko nyene gatonya yego sheri. Oya nako nibaza batankubita ana hari ntasembwe n'umutima nano bizi nanje ko ndi mu gukora umuti. Twagiye niba nawe ubishaka ko yamamara oya ni yawe sindayikwibe. Dusirimbe gatonya. Niba nawe ubishaka ko yamamara umwami Yesu niyamamare. Niba nawe ubishaka ko yamamara umwami Yesu niyamamare. Niyamamare. Ariko harakantu uri kuransigamwo hari ukuntu nama ndakubona bana wadugije amaguru kabisa nyene wasirimbye vyakomeye none kutakata ko wategeye. Nasirimbye ntari nukuri akurishimye. Yego. Hello bakunzi ba Fondation Ngoga Patrick ni hahandi nyene kuri Fondation Ngoga Patrick uyu munsi tukaba twatewe iteka twagendewe n'umukobwa ava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda akaba mumuzi aririmba indirimbo zihayagiza Imana. Uyu munsi rero akaba twamuzanye kugira abidondore mu mumenye. Uyu munsi yigereye ku butaka bwacu yakunze mu Burundi cyane akavuga ati jewe hubwo mu minsi na fiance wanje nyuma yuko tuzoheza ati nzohava ndamubwira dutembera i Burundi. Turagoye ikaze rero banze widondora abakunzi bariko baradukurikirana kuri Fondation Ngoga Patrick. Okay, murakoze cyane nitwa Asifiwe nirere Egidia ndi umunyarwandakazi nanjye mfite ibyishimo kubamenya no kugera muri iki gihugu cya Bujumbura mu Burundi. Ego. Ese umaze ikiringo kingana gute ugeze aha mu Burundi mu gihugu cyacu cyiza cyo Burundi? Okay, maze icyumweru. Icyumweru ni igiki mu Kirundi? Iminsi indwi yose. Ati amaze iminsi indwi mbega wabibonye gute mu iyo minsi indwi umaze ngaha? Bimeze neza nta kibazo gusa ino hari ubushyuhe bwinshi. Yego. Ariko gahoro umuntu agenda yumva ari kubimenyera. Ni ikihe cyakugoye mu minsi umaze ino canke cyakuryoheye?
ya icyangoye ni ubushyuhe, hari ubushyuhe bwinshi. Eh. ya icyanryoheye ni uko abantu bagiye nganira nabo nabonye ari shapu banezerewe. Yego. Okay. Mbega gushika mu Burundi wazanywe waruje muri mission yihe nimba atarakabanga kawe waruzanywe niki kuza mu kwiyumvira gutembera igihugu cyacu cy'u Burundi? Ya mu Burundi nari nzanywe n'ubushuti, n'ubushuti nyine abantu bagiye bambona kuri YouTube bakajya bampamagara bakantelefona bakambwira nyine nzaze kubasura mbasuhuze. Okay. Nawe ucurazura basuhuza abavandimwe bawe. Hanyuma reka ro tugire ko nk'umuryi w'igisahira. Jewe nipo sempre muranzi. Jewe ntabwo je ngendana ubumuga abantu. Abagendana ubumuga mwababonye. Ndabeshe. Ya nago beshe. Je ndamugaye se? Oya nago mugaye. Vivura. Okay, urubwoko bw'Imana. Gura mugaye. Meze neza. Oya. Tuje muri competition yo gusigana. Nago. Twiruke turabe kunsiga. Nago siga. Ego hama twari dufise amakuru tumaze iminsi tubona invitation iri ku ifoto yawe, mbega woba ugiye gukora ubukwe cyangwa bimeze gute? Okay, nibyo ngiye gukora ubukwe mu kwezi kw'indwi. Ubukwe? Umetse uko? Cyane. Tamaguru ufise? Ntayi. Cha blage. Wewe none umusore azokwemera tamaguru ufise ubona uzomukura he? Naramubonye arankunda cyane. Kuri ya musore nyene canke waramutori? Oya arankunda niwe wankunda. No mwahuye gute urugendo rw'urukundo rwanyu rwagenze gute? Najewe ndikunda bikubaza kubera ko babonye ngiye gukora ubukwe. Byarabagoye cyane, babonye ngiye gukora dote, byarabagoye gutahura bivanye n'ukuntu Imana yandemye urabibona. Umupiri wanje n'ikanzu ninagera iwawe muri sari wawe hazo hari itapi? Ya ntago yabura. Ntabwo yabura. None se none umunsi nagutembereye ukambwira ati nkuri birato, none ubona nzoca nkuri? Oya ntago nzabikubwira. Ntabwo nzabimbwira. Jewe rero umbwiye ngo nkuri birato nzoca nkuri ikabutura, kubera ikabutura yanje irimwe ibirato n'ikabutura nyene nawe urabyumva. Nzabikubwira. Okay, twigire rero ni mu rugendo rw'urukundo rwanyu byagenze gute na kaika ni nzihe ntambamye mwahuye nazo mu rukundo rwanyu? Mu rukundo nyine birumvikana. Yego. Umuntu yakunze. Yego. Umuntu utandukanye nawe kuko we ntago ufite ubumuga, nigiye ufite ubumuga. Kuba rero ntandukanye nawe biragorana, abantu babanza kutabyiyumvisha neza ariko bikageraho bigakunda bakabyiyumvisha nyine kuko babona ko nta kindi babihindura. None uriya mwanzuro yaragiye kugupresenta iwabo kwa se na nyina, barakubabwira ati barakubona baravuga ati asifiwe. Bwe burya abakunzi bababwiye akazina kawe urababwira ati asifiwe turamwakiriye mu muryango wacu? Yego nagiyeyo baranyishimira, barankunda, baranyakira neza cyane nta kibazo. None kuba ufise ubumuga bwo gucika amaguru wagize isanganya canke ni ingwara wagwaye biba ngombwa yuko amaguru bagira? Je niko navutse. Okay, jewe n'uburwayi na amarozi nazize. Amarozi? Data mu izina rya Yesu. Wisya cyaha. Ahabwa tsindwe mu izina rya Yesu. Jewe amarozi ndanga no kuyumva pe. Okay. Yagize n'umukobwa mwiza this. Seka turabe. Yakabaju. Ego wazize amarozi Ego. Amaguru ararwara, arabora. Birangije nyine kwa muganga barayaca. Aho wari ufise nk'imyaka ingahe? Imyaka 9. Imyaka 9. Ubu ufise imyaka ingahe? 32. Waciye mu bikomeye cyane. Ego kumugara ntago biba byoroshye.
aho onye mu bitekerezo vyawe waraciye ku ishuri canke vyagenze gute? Ego narize ngarukira secondaire mfite diplome. Ku ishuri bana bagufata gute? Wize mu kigo c'abagendana n'ubumuga canke ahandi nyene mu bandi bana bakomeye? Ya no mu bandi bana twagiye tuhiga, ni naho twahereye muri primaire, secondaire tuza kwiga nyine muri icyo kigo, naho turahagera. Ariko ntago abantu iyo bakikubona babyakira, ubona bigoranye. Abana bamwe baragutinya, ukabona nyine bagize ubwoba, ariko uko iminsi igenda ihita nyine bagenda babyakira. None wari wifitiye icyizere yuko uzoronka umugabo? Nari ngifite kuko naganiraga n'abantu nkababaza nti kugira ngo umuntu yumve yuko ashobora kuba ari muzima biba bimeze bite. Bakambwira nkahita mvuga okay, amaguru ntayariho ariko ahandi sava. Umaze guhonja? Guhonja no kugira gute? Guhonja kugira avance. Kwadrina res. Amen. Uri umukristo? Umukristo wanje navyo ama avance navyo kugira gute? Nturakubagana nta n'umusi numwe? Wapi? Nta musi numwe. Agaseke karapfundikiye nzagapfundurura arukuje karire kinyana nuko. Tuzakuririmbira uko? Mugomba kundirimbira. Niko bimeze. Se wa mugani twasanze akaseke karamaze gufundururwa bizogenda gute? Oya ntago ibyo ngibyo ariko bimeze. Uriha confidence? Urifite confidence tijewe? Cyane karapfundikiye bikomeye. Twagiye tukaraba se ko gagipfundikiye. None hari ico naragisigenda n'umuga none. Oya. Hazarebwa na sheri wanje. Sheri wawe? Cyane uzabaha amakuru akababwira ati kari gapfundikiye ko. Usigira kanimero urya munsi w'ubukwe isaha imwe y'igitondo. Nzoba namaze gushika ku irembe wanyu kugira ndamubaza ati se mwana ayumvise ute? Ndakagusigira kanimero. Nukuri. Turacari kumwe na Asifiwe aracatubwira. Hari akantu rero twagiye twirengagiza kubera ibintu byinshi byagiye bitucomekeramwo, ariko amajambo yose tugomba kubwirizwa twigenda tuyavuze. Hari akantu nakubajije mu rukundo rwanyu. Eske sindavyumva. Ubukwe barabombe mwanagize dote kuri ya twe natwe tuza kugira dote ngaha? Oya twebwe nzabikorera rimwe ariko bizaba iminsi 2, dote bizaba ariko wa gatanu, mariage kwa gatandatu. Abakobwa rero bawe bagenzi bawe rero bambe abakobwa bakomeye kuko reke n'inshuti zawe z'abakobwa bakomeye uko ndazo urazifise, bakubwira gute? Nyine bambwira ko nagize amahirwe ariko bakambaza batari kubyagenze bite kugira ngo agukunde, nyine nabo barabitangarira. Hariho nabo usanga baragumiwe niko nkunda kumva muri ko murabivuga. Kugumira. None abandi bahungu ku ruhande rw'umuhungu nabo bamuhanura gute? Nta kajambo barakubwira ati bari abahungu bandemereye ukunuku? Oya ubundi iyo umuntu yafashe umwanzuro wo gukora ikintu runaka biba ari uburenganzira bwe, icyo wakora cyose ntago wamuhindura. Yego urumva ko inshingano zose zo mu rugo Asifiwe uzozitunganya nta kibazo ufise? Nta kibazo mfite. Uriteguriye kuba umumama? Cyane. Mama bizoza? Cyane n'uwa mugani wosanga n'ubukari. Oya mbona ufite inda nini? Ibi ni ibiryo. Warariye uravuga ati bana nanje umunsi umwe nzo kugendera ngaburire nanje ngira imburujwa kabosi. None Asifiwe kuva mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ugashika mu Burundi, hari ituntu mbona impande yawe, utwo tuntu mbona impande yawe wiyumviriye gute kugira tuzi impande yawe byaciye mu zihe nzira, byaba byagenze gute kugira uronka udodora uronke izo nyunganira ngingo niko bazita mu Kirundi, byagenze gute? Kubera abantu benshi kumbona kuri YouTube cyane, ni umuntu wambonye kuri YouTube ariwe Ngoga Patrick. Fondation Ngoga Patrick. Okay. Ego. Arantelefona nyine rero arambwira ngo nzaze ankore reporteze.
yaragutelefone arakuraba aravuga ati uzoze ndagukorere proteze. Mbega ni ku mafaranga canke n'umutima mwiza yagize yarakozweho aravuga ati uyu mushiki wacu nkuko asanzwe abikorera bene wacu abarundi na jewe ndimwo jewe ndi kapitene wabo byo babimeze gute gadisi? ni ku mutima we mwiza ntabwo ari amafaranga. Yagukoreye proteze zibiri zose ku mutima mwiza. Yego. Uwo muntu basi tubanje tumusengere gatonya. Naho ari karatwumviriza isengesho ribanze yumve ko ari kararonka amahoro atazi yari karava kumbe ari bari twe turiko turayamutumbereza. Umunsi telefone ambwira icyo gitekerezo cyo kuba yankora proteze nahereye ubwo musengera kugeza n'ubu. Na n'ubu uracamusengera. Yego. Niki woba wumva wovuga kuri Fondation Ngoga Patrick? Icyo nayivugaho nuko hari ukuntu ko umuntu agera ahantu ukabona abantu ntabwo bamwakiriye neza, nubwo wenda umuntu aba yaguhamagaye akakubwira ngo ngwino, ariko ukabona nyine harimo akantu, ariko nta kibazo cyaho, ni sawa. Yaba abantu bose bahakora, nawe urimo wanyakiriye neza. Apana umusheri ngo tuzobana mu rugo. Inshuti. Okay, inshuti. Warabanza kubyemera abona umusheri wawe. Ntabwo nabyemera. Inshuti basi. Basi birakwiye. Yego. Duga ku ijambo. Nuko rero anyakira neza, nyine nawe urabibona. Yego. Urabibona ko ari twiza, ameze neza. Yego. Urumva yuko rero ngiye kujya ngenda mabuno akosha wabanje ugahaguruka gatonya kabanza tube iriga jewe sindi umusomyi wa Bible cyane, ariko baratubwira ati jambo w'Imana yahozeho yamye ari kumwe na se, bahejeje kurema hajya ku masoko ku mugoroba bihweze ibyo bakoze, ati jambo w'Imana yaca hagarara imbere ya se akabanza kiginagura, sivyo? Nawe ugiye gutambuka shawe uraze ukuntu guca mu ivu nyene ukuntu bibabaza, aho ugiye gutambuka nuba wumva ko iki ni ikimenyetso yuko nimba umwana w'umuntu ashobora gukora igisubirira ukuguru kwa udafite, sivyo? Bisobanura yuko n'Imana nizo twambika amaguru special cyane rwose. None ntiwumva yuko natwe tuba dukwiye kwinyagambura nyene? Ubu rero atwemeje ati hari akantu numvisije kuri rezo sosiyo uri kuravuga ngo kwituma ngo wambaye ngo iyi myenda nambaye, niko navyumvisije, nta kinyarwanda nzi. Ngo iyi myenda nambaye ngo ntagire ngo uwo mu itorero ngo itsitaza ngo kubera ngo vyatewe ngo nuko kuntu ngo amaguru ngo sinzi itermo wakoresheje mu kubivuga. Ubu rero twizere yuko ugiye kuza wambara amakanzu aya majipo nk'abandi bakobwa bose kubera warose icyo wari ukeneye. Umuntu agenda agerageza kubivangavanga byose kugira ngo arebe, na cyane cyane style yagukujije ntiwoyihemukira. Niyo magambo urumva ushatse kuvuga? Urebye ni nabyo byoroshye bibangutse. Hari imyenda bibangukiye umuntu umugaye bitewe n'ukuntu kameze. Rero igihe cyose uvuga ngo byanga byakunda, ikikubangukiye nicyo wakora. Ubu rero ndabona numara kubona afise n'inda ntaco nta kibazo kubera urahagaze nk'abandi bamama bose, nibaze ko atangorana. Bizagenda biza porampora. Urabona mugiye utaronka inyunganira ngingo ko byare kukugwa? Biragoranye, ariko byose nyine umuntu yabirimo abasha kubyakira. Bakunzi rero ba Fondation Ngoga Patrick, ni hahandi nyene murumva yuko Ngoga Patrick ari ku kivi ku neza y'abagendana ubumuga. Twari tuzi ko abirangurira ngaha mu Burundi, none ubuhoho yanajabutse n'imbibe. Imana imuhezagire ahari kubera akomeza kwagura imbibe. Ubu agerageje gukorera mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, ejo tuzomwumva muri Tanzania kubera mu
mu bitekerezo vyiwe n'ivyifuzo vyiwe yifuza kubona muri rusangi abagendana ubumuga muri East Africa bamerewe neza, batari muri nisaidie, bakina football, bakina umupira w'amaguru nk'uko abantu benshi bari bamenyereye umupira w'amaguru ukinwa n'abantu bafise amaguru yose, ariko ubu unyati n'abafise ukuguru kumwe baragakubita. Natwebwe abaririmbyi, kira muntu wese agendana ubumuga mu mpano yose afise yifuza kubona yuko iyo mpano yayikoresheje ikamubeshaho. Turakomeza n'ikiganiro ca Asifiwe. Uyu munsi ntabwo ncika pe, uyu munsi ndamufise Asifiwe. Cyenda afise akabazo gatoya, sivyo? Afise akabazo gato. None igitanda buriya iwanje nta gitanda njyamako, ikada nacuriraho gute? None we ku gitanda uzashobora gusasira umugabo nyene? Iki kibazo kiracari cakindi, kubera barazi yuko abantu tugendana ubumuga ntaco dushoboye, haba mu gitanda bure, haba mu bikorwa byo mu rugo bure. None nk'umuvyeyi dufise userukiye abakobwa mu bagendana ubumuga bagiye gushinga urwabo, watubwira se ko biroroshye. Ubundi igihe cyose umuntu afite amaboko abasha gukora imirimo igiye itandukanye. Ikibazo no ko umuntu yaba atayafite, ariko kuba uyafite ukora imirimo itandukanye nta kintu biba bitwaye. Urumva rero ati jewe vyose mu Kirundi no bakunda kubivuga neza ati ni maboko igihumbi. Nawe urumva ko kuri wewe uri maboko igihumbi? Yego. Waducishirizaho none akavyino k'Imana aho buzi gatoya? Oya, twagacishije kandi nyene dusubiye inyuma. Kandi kugira abantu babashe kuja muri muvuma, babashe gukurikirana ikiganiro cyacu bameze neza, bari mu mwuka. Cyangwa mu mwuka karahagije. Awahamagaye mwuka wera akagufasha. Karahagije. Wahamagaye mwuka wera. Akandi bazagenda bagakurikira kuri YouTube channel yanjye. Nawe urayifite? Murumva yuko bishoboka yuko nakavura, murumva ko kariko karagwa, atari muri mudu. Basigira ico wifurije abantu abagendana ubumuga, ico ubasabiye, ico ubagire, ico ubahanuye, uko bo kwitwara nabo bakwigire ko ubakarorero keza. Icambere nababwira nuko kuba tumugaye ntago bivuze ko dupfuye turangiye, ntago bivuze ko ubuzima buhagaze. Nyuma yo kumugara ubuzima burakomeza nyine, kuko ingingo zasigaye ziba ziri gukora. Ikindi ni ukwiyakira, kuko igihe kinini cyangwa no mu buzima busanzwe iyo umuntu atiyakiriye aba yumva nta byiza ategereje, aba yumva ubuzima bwe buzahora buri muri riske. Ariko ntago ariko bimeze, ugasanga aratinya abantu, ugasanga ntashaka kubegera. Umuntu wese wahuye n'ikibazo cy'ubumuga ajye yiyakira nyine, yumva akomeye, yumve ko nyine hari impinduka zigomba kuba. Doko ni ukwiyakira, ariko cyane izo mbaraga zo kwiyakira no gukomeza kuba muri sosiyete wumva udafite ubwoba. Jewe nabifashijwe cyane no gusenga. Gusenga byaramfashije. Muyoboke mu nzu y'Imana, musenge, umuntu agira umutima mwiza, agafasha abantu, akabagira inama, ariko Imana yabanjije kumufasha. Muyoboke ishengero. Ino muvuga ngo ishengero. Bayoboke mu ishengero, basenga Imana, Imana izagenda ibana nabo cyane. Hama abavyeyi nabo bafise abana babo bagendana ubumuga mugabo bakaba babakumira, nabo babwira iki? Icyo nababwira, bakagombye kumenya yuko kumugara ntabwo bikiri ikibazo cyane, kuko kumugara ntabwo ari ibintu umuntu ahamagara, ni ibintu byiza bikabaho nyine mu buzima. Rero aba babyeyi bagakwiye kumva yuko ubwaho kugira ngo babasubize inyuma, bagakwiye kubazana imbere kugira ngo bibafashe nabo ubwabo kwiyakira. Noneho ikindi navuga nuko aba babyeyi
bagakwiye ahubwo gushyiramo imbaraga kugira ngo aba bana babashe kwiyakira. Amen. Niko byagakwiye kugenda. Kandi hari akandi kantu nanavuga, nubwo aba babyeyi nabo bimeze bitya, ariko nibateganye ko kubera ko abantu benshi bafite ubumuga ntabwo ariko babuvukanye, sibyo? Nibateganye yuko nawe wenda ashobora kumugara, birashoboka. Noneho rero ibyo bitume yumva yuko byanga byakunda akwiye kumwakira mu gihe abonye umwana amubyaye afite ubumuga se, cyangwa se akamugara nyuma, iyo akamwakira kumva ari ibintu bidakaze bidakomeye, ahubwo akamwitaho cyane. Amen. Asifiwe. Gatonya iminota 2 turangize ikiganiro cacu. Intahe yawe ico shingira intahe kubera icano turi uri kuravugira ko ni cano y'abarokore, ni cano y'abantu bihaye Imana, biyegereje Imana, bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Gatonya iminota 2 gusa, intahe yawe kugira igerageze gufasha abantu batari bake. Hariho n'abafise amaguru babakeneye intahe zacu kugira bishobore kubaha courage, babone uko nabo babaho mu buzima bwa misi yose. Gatonya rero intahe yawe iminota 2 gusa, ntabwo nkugora. Rero kubera nakomeje kumva ibintu byose twagiye tubivugaho kugira ngo babyumvishije, kuko icyambere kugira ngo mugare byaturutse ku marozi nabivuze. Ikindi kugira ngo mbashe kwiyakira nuko nagiye mu ishengero. Kubyumva ntago biba byoroshye. Iyo umuntu amugaye ntago biba byoroshye kugira ngo yiyakire ubwe cyangwa se nabo bari kumwe bamwakire, ariko hamwe na kwa kundi uhama ugenda uganira n'abantu, ugenda ubona n'abandi bantu bafite ubumuga bugiye butandukanye, hamwe no gusenga Imana, rwose pe biragenda bikamera neza. Urabona ko jewe nawe turamugaye ariko turishimye. Amen. Sibyo se? Turakundana. Turakundana. Rero niyo mpamvu no kuvuga ngo ubuzima bwo bubanza kugora umuntu bukamuvuna, ariko uko iminsi igenda ijya imbere ugenda urushaho kugenda ubyakira. Amen. Murumva intahe yiwe. Nta n'ikindi kintu bakunzi ba Fondation Ngoga Patrick norenza ko nakaba ari ngaha ikiganiro cacu kirangiriye. Tukaba twari ko turayagisha Asifiwe nde Nirere Egidia. Kaba yari jewe nanje kuri mikoro NIPO sempre jeho musanzwe mumenyereye. Murakoze cyane kudutega amatwi. Tukaba turangije tubahamagarira kugira subscribe, musharinge, ma komenti, ma like, ma partage, ikaba aribwo gatererano kanyu tubasavye. Ciao ciao.